Ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nitwa Jerome Kazabukeye. No musi nagira tuganire ku bintu bivuga igikorwa. Igikorwa tukigaburemo kubiri cyo duhitamwo ico tuvuga. Hariho igikorwa ciza n'igikorwa kibi. Bavuze igikorwa ciza ni igikorwa kikuzanira amafaranga canke kikuzanira uburyo bwo kubaho bundi. Hama igikorwa kibi ni igikorwa ego gishobora kukuzanira bimwe muri ivyo umuntu avuze ariko gifise ubundi cononeye. Dufate nk'akarero nk'umuntu yivye oye abakozi kibi umuntu yishe hari ibikorwa bitanagira n'akamaro. No musi tuvuge ku bikorwa vy'akamaro rero. Ibikorwa vy'akamaro nayo ndababwiye ko hari kwinjiriza amafaranga canke kwinjiriza n'ubundi buryo bwo kubaho nka bimwe bavuga ngo ni abantu bo kwitanga, abantu bo gukora ku buntu gufasha abagira neza. Reka tuvuge kuba abagira neza ni igikorwa tubona cane cane mu bazungu ariko hano muri Afrika si kenshi umuntu ashobora kugenda kuvuga ngo ariko akora igikorwa ciza ku buntu kiretse barya usanga bagiye mu bintu vyo kwihebera Imana nk'ababikira n'abapatiri. Muhamubibona na bijya by'ibikorwa rusange bakora abantu baba bariko bakorera ubuntu sawa bikabiki. Ni ukuvuga ni ikintu c'iterambere rusange rw'abantu canke ugakorera umuntu kanaka atari uko ushaka ko azogira ico akwinjirije c'amafaranga. Hariho rero abantu benshi duha tubona bavuga ngo nta kazi dufise ngo turabashomeri. Kuba umushomeri wamaze gukora rero dutandukanye kugira akazi no kutagira akazi. Iyo umuntu ahejeje amashuri akaca atakaza araronka uwo nta kazi aba afise ntabwo twamushira mu mugwi w'abashomeri. Abashomeri iyo bavuze abashomeri ni umuntu yahora mu kazi mu gihe kanaka ukazubona akazi karahagaze kubera habayeho amafaranga make abakora uburyo bwo gukora ni ico gihe rero niho umuntu avuga ko abaye umushomeri. Akazi rero benshi rero bigenda gute. Nashaka yuko dukurikirana ino video kugira ngo mu mpera umuntu wese amenye ahari umenye ubuhanda urimo. Reka dufate nk'akarorero hariho abantu benshi baheze amashuri bagaca babumva yuko vyakwiye ubumenyi babumenye ntibashoboye kurondera ibindi bakora bashobora kwiga kugira bakore kuko murabona yuko mu Burundi twebwe dufise amashuri y'ubwoko bwinshi, amashuri y'ubuhinga n'amashuri ya rusangi. Umuntu yakaheza amashuri agaca agenda muhira dufate ariho ibotike ya mwene wabo canke yamwe ya muramuwe canke ibotike y'inasenge y'incuti kanaka bagaca mu botike agaca adandaza canke agaca agenda akadandaza nko muri ville ahantu bafise ubucuruzi. Agaca avuga rero ati nta kazi mfise. Umuntu rero agaca avuga ngo nta kazi afise kandi ariko aracuruza hahandi kwa wa muntu w'incuti yiwe. Mu gihe rero ucuruza fata yuko nimba utari kuca amafaranga uvuge ko uri kurakorera ku bushake canke ugakora iyo bita benevole. Mugabo ntuzo kuvuga yuko utari kurakora. Reka ndabaye nk'akarorero je narahejeje amashuri ya kaminuza hama haraca imyaka 5. Ndabona umuntu umwe yarafise amafaranga menshi vraiment iwabo barafise amahera menshi nanje narafise ahantu nari nakoze urudandazwa rwo kwiyungunganya ndagira secretariat public. Hama rero nyamundaza kumwandikira CV ngira ngo hamwe yoba hari karankurikirana yaca vyibuka. Hama arandikisha CV aravuga ko atakazi yigeza akora muri iyo myaka 5 yose. Nanje ndamubaza none kuba nzi mufise amafaranga ni kubera iki wewe atakintu na kimwe wakoze. Yarambwiye ngo yaje kibazo cy'amafaranga ahubwo ngo ayo mafaranga nari kuyakoresha iki. Reka ico kintu tuzoze tukagaruke ko mu nyuma tubanze tuvuke gukora. Aho ashobora kuba yarabeshe kuri CV avuga yuko atakazi yakoze ariko ugasanga
ego yarakora ariko ntahembwe. Nimba rero ukora ntuhembwe ntuvyitiranye nuko utakaza ufise. Hari ibintu biza mu mutwe umuntu akumva ari umushomeri imyaka 30, umushomeri 40, umushomeri mu mutwe, umushomeri kandi nta kazi yageze akora canke nako kazi yarakagaye atazi ko ari nakazi, ntavyumve ko ari nk'akazi. Iyo rero uvyuka mu gitondo ugafita ahantu utonda ugakora, ushobora kuba uriko urakora naje ndiko ndavugana na mwebwe ngaha ndiko ndakora, bishobora kuba bitazanye amafaranga ariko nakoze nimba turiko turaganira ico gikorwa nagikoze cyo kuganira n'abantu, ariko ntuzogenda uvuga ngo nta kintu wakoze imisi yose. Rero abintu twama tubona ku ma CV umuntu akubwira ngo ni sans emploi nta kazi mfise, byumvikana yuko ufise akazi udashima canke ukora akazi kabi udashaka kubwira abantu. Nimba uri umusuma ntiwaja kuvuga ngo uri umusuma, ariko nimba ukora mu botike y'umuntu vuga ko uri umukozi w'umuntu yaguhemba canke ataguhemba mugabo uri kurakora. Kuvuga rero ngo sans emploi mwaka wa mbere imyaka 2 umuntu arashajije yambaye costume, umuntu ari mu manza ariko wamubaza ukora iki nta kazi. Nta kazi afise, ni umukomisiyoneri, no kuvuga araranga amazu, kuranga akazi, kuranga ivyo abandi bariko barakora n'akazi. Nuko gusa twebwe muri mu Burundi usanga uwo mwuga utahawe agaciro kugira ngo abantu biyandikishe batange n'amakori. Ubundi bwo nko kuranga ibibanza nk'amaparcelle yo kugurisha ako n'akazi, nko kuranga imodoka n'akazi, nahajya leta kugira ngo ironke canke amashirahamwe kugira aronke abantu bazana amafaranga mu gihugu hategerezwa kubaho abakomisiyoneri ako n'akazi. No kuvuga arobozi rero iyo umuntu wakoze akazi akumva ngo rikemewe atemera ko afise akazi. Kubera iki? Kubera ntahembwa canke ahembwa rimwe na rimwe ni akazi katahoraho, agatinya kuvuga ico akora. Kandi wari kumbwira uti je nkora mu botike naye kuvuga ndamenyereye yuko ndamenye yuko akora mu botike, nimva nanje umuntu akeneye afise alimentation mvuge ni kwa naka ndazi ko ari umuntu akora mu botike wo mukoresha yoteza imbere business yawe. Rero turiko turavuga rero abakozi, ufata ko uri umukozi kuko mu mutwe utabishizemo ntabwo uzoba umukozi. N'umuntu afise ubumuga arabaho kenshi akoze. None nk'ubu uri kurakora warize by'ukuri wiga nka shimi canke wiga kudandaza, ariko kubw'amahirwe make usanze uri mu bintu vyo kujisha canke ibintu vyo kubarira. Kubera rero utari gukora akazi wumva yuko wigiye ugacuvuga ubwira abantu ngo nta kazi mfise, ahubwo agaciro akazi ufise hama urabe ingene ushiramo bimwe wagenda wiga hama ushobore gutera imbere. Hari ibintu bakwiye gukura mu mitwe y'abantu, ibintu vyo kuvuga ngo umuntu ngo ni sans emploi. Nimba uri umurimyi vuga ko uri rima bivuge nyene ivyo ukora, ariko nimba ubutuzwe no kwiba aho si mpamvu nakuremesha ndakubwire ngo urafise akazi. Rero twe dufate tuti umuntu wese avuga ngo nta kazi afise, dufate tuti okay nta kazi ufise, ariko none ntushobora no kumesa n'impuzu uvuga ati ndazi kumesa, ati bazinda umuntu amesa impuzu nimba zo barezi wawe muga kumva yuko atakazi ufise. Ubwo bushatse kuvuga yuko wize kugira ngo uronswe akazi na leta canke amashirahamwe oro. Ivyo navyo ni ibintu bidashobora kuba vyo kwira abantu bose, ahubwo wowe nimba uri kuriga ni wiga uvuga uti nanje nzoshinga ishirahamwe nanje ntanga akazi. Kurya rero batagwaye akazi nawe niwe wagahaye. Umutegetsi umwe niwe yigeze kuvuga ngo nta muntu agufitiye ideni ryo kugutunga. Niko biba bimeze rero no mwisi, nta muntu numwe afise ideni ryo kugutunga. Ivyo byo bimenye, nta muntu numwe afise ideni ryo kugutunga. Nagira ngo tucumvikaneko, umuvyeyi yarakuvyaye arakwigisha arashikana ahantu, ngira ko saba n'abavyeyi bamwe babigishije abana hama bagaca bavuga ngo nta kazi bafise. Barabe ko batanga minervare, nimba wagiye uragurisha inka urabe ingene umugurishiriza arank'umutahe ashobora gukora ivyo yiyumvamo. Nuko kuvuga ngo ishuri ntiturifate nk'uko umengo niryo rija kukwereka ha ubuzima bwawe buri. Oya, ahubwo Imana nivyo yaraguhaye ivyo ubwenge, koresha ubwo bwenge. Ntuvuge ngo nuko nakoze ka kazi ngo
ntarose kamwe nigira ahubwo kora ivyo ukunda kora ivyo ukunda kora ivyo ukunda bijye nyene bikuzanira amafaranga ahubwo ubimenyekanisha dufise ikibazo cyuko hari abantu batamenyekanisha ibikorwa vyabo kuko bataba banabizi nyene bashobora kubimenyekanisha bigaca bituma umuntu avuga ngo nta kazi mfise dufate umuntu ajisha ibirato mu Burundi kenshi iyo amenye kujisha gukora nk'ibirato kubibarira ntiyumvira ati no kwiga kubikora naho akashiramo ikintu gishasha akiga kubikora ico kintu ukoramwo ukiga nyene ugikoramo neza nisishobora kumva ingene haba hari amashuri ya fondamentale yashiriweho kugira ngo abantu bashire mu ngiro ivyo bakora ariko umwana agashobora gusohoka atakintu na kimwe ashoboye kwikorera hari ukuntu umuntu ashobora kugenda akiga agaca yishiramo yuko abaye fonctionnaire aho bita fonctionnaire abantu basirimutse ntashike kuri bwa busirimu bwo hejuru kandi ntasubire hasi muri babandi b'abapeyizi bamwe bavuga ati n'abanyagihugu akaca aba umuntu ari hagati na hagati bitumvikana ntabona ati ndi hejuru ndi hasi umuntu akibura habari mu kintu kijanye n'ubuzima rero ibintu vy'amashuri mubanze mubishire ukwavyo nimba ego wize kuvura ni wiga kuvura hamumenye kuvura ibi uburabe nyene ubandanya wiga n'ibindi ivyo ndabikwemereye ariko nimba naho uzi ko utize naho amashuri maremare fata yuko inyuma y'ajya amashuri ubwumugira formation wiga kandi kashoboye kukuzanira akazi hamwe utebuka avuga uti jewe ndi umukozi nimba uri umukozi wo mu nzu ndashoboye gukora ukoze ivyo guteka n'ibiki byose ariko kube ubu habeho ikintu cyo kwemera icuri hama wemere ko ufise akazi ko gukora nimba udahembwa nimba uba kwanyu bakaba bagutuma ukirirwa urateka hama ku mugoroba ukabagaburira vuga uti ndakora mu nzu ndi umukozi wo muri menage ndaze guteka umurete ndaze guteka ifiriti ndaze guteka amata uvuge yuko ico kintu kizi kuko ari abantu bafise akazi nka kuri kurakora bagakorera ahantu habazana amafaranga menshi yego wowe ushobora kuba utariko urakavyaza umusaruro ariko ejo ugashobora kugakoresha kakakuzanira inyungu rero nagomba uno munsi tuganire tuvuga tuti none wewe ukora iki ahantu uri wumva ukora iki urumva yuko uguma witwa umushomeri nivyo rero nagomba tuganire nivyo oye nshaka ko tuganire n'umunsi umenye uti je mpagaze ngaha je nkora mu nzu jewe ndi umukomisiyonere jewe ndi umwigisha nimba wigisha kuri udisware ukaba utaronsa akazi muri leta uravuga uti jewe ndatanga ubumenyi ndakora amakoci ndigisha abanyeshuri nubwo ntabandi ko nkorera leta ikico kintu cyo kuvuga ngo mpaka baguhe kontra kugira ukore kugira wemere ko ufise akazi ivyo bikureho rero nshuti zanje mu nkunda ndashaka yuko tuganira hama namwe mukandika ngaha ushobora kuba navyiyumviye nabi ariko namwe mukaba mufise ico mukunganira kugira ngo muce mwandika hasi mumbwire ukuntu muvyumva nawe noryoherwa cane ndose abantu banyandikira bambwira bati jewe nari nzi ko ataco nkora kandi ndagikora ibaze akazi ukora kakakuzanira ivyo kurya vyo kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu bakaba atadwe n'ufise bwinja mugabo ugenda ukabwira umuntu ngo ndi umushomeri aye rero nagira ndabavugire mwebwe mukora ata amafaranga mwinjiza nagomba ndabavugire kuri aba boss banyu umuntu arashaka kugufasha ukiga ukaba mu gisagara nk'Ibujumbura canke Gitega canke Ngozi ukaguba kwa so wanyu akaba afise botike agaca kujana akagushira akagukoresha nagomba nababwire ntabwo kiri muri vya bihe byo gufata abantu ukabakoresha ibintu vya esclavage ibintu byo gukoroniza abandi oye nimba ufise umwana nahazoba n'umwana wawe ushatse kumukoresha mu botike mwandikira umushahara ashobore kwigenga avuga ati umushahara uyu wenda ufise nimba ushaka kumugaburira mugabo afise amafaranga yandikiwe ku kwezi nimba gukorera mu botike nimba namukoresheje mu nzu urazi ko tamukoze wundi wazanye afasha guteka mwandikire amafaranga uvuga uti 40-50
canke 100 canke 200 kugira ngo uwo muntu umufashe kugira azove muri ivyo agende ashobore gukora yibeshaho. Ni naho rero baza bavuga bati babaye abashomeri babaye benshi, ubushomeri bwaragwiriye, ahubwo hagwiriye abantu bakoresha abandi bitari ivyo, babakoresha ku nyungu zabo. Nagira rero tuvugane kuri iki kintu c'ubushomeri. Iyo bavuze umushomeri ni ukuvuga ni umuntu aba afise akazi, yigeze kuba afise akazi ariko uno munsi ntakafise, uwo niwe twavuga tuti ni umushomeri. Ariko wewe warakoze ugakorera amafaranga make cyangwa ugakorera ku buntu, ntushobora kuvuga ngo uri umushomeri. Rero nagira mperaheze ndababwira nti ufise iciyumviro yumva ko twoganira no ku kindi kintu cyo mu buzima busanzwe, anyandikire hano muri commentaire, hama tugire tubandanye tuganira, byose tukore iyindi video nk'iyi, muza mumbwira muti bimeze uku bimwe wakora bimeze uku, kugira dushobore kuba kungurana ivyiyumviro, umuntu wese yiteza imbere, ateza imbere n'igihugu, ateza imbere. Ni ukuvuga igihugu gitera imbere ari uko wewe wateye imbere wowe umuntu. Je nteye imbere igihugu kiba giteye imbere, kuko ninakora ndaheza ngatanga amakori hama igihugu kigatera imbere. Hama wa umuntu nawe akoresheje ubundi atamuhemba aba ariko asubiza inyuma igihugu. Ni ukuvuga ni babandi ejo bundi hamwe bahinduye amafaranga ibipapuro, hari abantu benshi bafashe ibifaranga byinshi baronda kuri konte, none umunsi vyicaye kuri konte. Ahubwo ni ibintu bitumvikana. Turakwiye kuraba ngene abantu bashobora kuronka ubuzi bwose bakora, abakora akazi katariko bakashobora guhindura bakavuga ati ari ubuzi bwiza, ubuzi budacafuye, ubuzi bwo gufasha abandi, ubuzi bwiza. Reka rero tuzoganire mu minsi iza, kandi munyemereye mugende mugize subscribe kuri channel yanje, hama munanyereke yuko mwabikunze, mugire commentaire, tuganire mu bintu byatuma twiteza imbere, tugateza imbere n'igihugu tuba turimo. Murakoze, Imana nibahezagire.